gutegura mu nkino ziri officiel ziri imbere agiye gukina nimba agiye gukina na equipe ya Guinea Bissau turazikwiturusha nihaza guhera avuga ngo hayidobera hino warumaze iminsi utahari turaba ugwego gwawe uwo duhiki eska wamaze igihe nkoresha hari ico basumvye uri Jean Nicolas Kanyamuke uri Olivier Dushim uri Bukuru Keita we yaramaze igihe agaragara nta kibazo uri Ntibahezwa Diodone hari kidasanzwe muzanye gishobora gutuma mpindura urutonde nari maze imisi ndiko ndakoresha niho rero bahizi yahere yavuga ngo ni match yo gutegura inkino zo gutegura zimufashe kubona ngo ivyo nashaka kwampa sivyo yampaye reka ndabigerageze muri uyu ndabe ko ndabibona hanyuma tuzobone equipe canke effectif ashobora kuzohamagara muri ca gihe tuzoba twinjiye mu nkino ziri officiel. Abanyezamu ni batatu harimo Nahimana Jonathan wa Namungo, harimo Rukundo Rezime wa Police mu Rwanda, harimo Ntibahezwa Diodone wa Frambody Centre. Mu bakinyi b'inyuma harimo abakinyi bashika kuri batandatu, harimo bitwa Mkombozi Derrick wa Namungo, harimo Musa Omar wa Gorira, Bukuru Keita wa Aigle Dushime Olivier wa Frambody Centre, Kanyamukenge Nicolas Iragi wa Aigle ndetse nuno musore Jean Nahimana wa Aigle vako harabakinyi bashika kuri batanu bavuye mu Burundi pana bane liste itandukanye niyo hari ukuntu mbonye ari itandukaniro rito iyi ntirimo iyi liste Patrick aduhaye live siyo Jean Nahimana ntawe urimo sivyo bahizi arimo Jean Nahimana arimo itandukanye niyo FB batanze arimo ahubwo gusa uramanuka uze kuramuraba mu bakinyi hagati mu kibuga kuri arimo cyane muvandimwe kuva muri Aigle abakinyi bashika kuri muri batanu harimo abakinyi batatu ba Aigle abakinyi batatu ba Aigle makinyi bagati mu kibuga harimo Kanakimana Bienvenue Akbar Muderi Edeni Musanga Parfait Bizoza Trésor Mons Shasir Nahimana Jean Nahimana wa Aigle Shimirimana Ismaël Pichwapel Bubahe Diedrik akinira equipe ya Bratvag muri Norvège uyu ni inshuro ya mbere atumweko Masatiza arimo Bigirimana Abel wa Police Jean Claude Girumugisha musaza wa Rihira nabonye banatwaye igikombe harimo Ntiharizwa Dan wa MNFC muri Pays-Bas inshuro ya mbere yaratumweko bimenya mara Bonfils Caleb wa USM Marger kuva muri Algeria Mohamed Amis wa Modern Sport kuva muri Egypt Sudi Abdara wa PSCC kuva muri Indonesia Monkono Eriel Dino wa Fountain Gate muri Tanzania ndetse na Saido Berahino kuva muri Tabora Sezana mu gihugu ca Slovenia. Ngo niko rutonde Sangwa Mayani Patrick yatumye ko imbere ya Guinea itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu n'imbere ya Mauritania itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu no mwaka mu nkino za kivandimwe. Kimwe mu vyigaragaza mu rutonde nuko FA Primus League bavuga ngo igaragara ni kimwe mu kintu tutakunze novuga ngo kubona mugatwoshima uruhara rw'abantu bagiye batandukanye bariko barakora cyane kugira ngo iri higanwa rivaho rimenyekane n'amahigwe mashasha ku bakinyi wabona yuko mu Nserukira Gihugu nabo ubwabo bavuga ngo twaribagiwe abarundi baruka kubona Mukombozi Derrick kera
ni Mukombozi Derrick yakinye neza ku rukino rwa Cameroon dutsinda igisindo kimwe ku busa. Ni Mukombozi Derrick yatumye umumenyereza wa Cameroon sometime anahindurwa kuko twarabonye yuko kuva Uburundi bukinya ruriya rukina imbere ya Cameroon Samuel Eto'o yarababaye, benshi bo muri Fekafutu barababaye, uruhara rwa Mukombozi Derrick kiriya gihe twararubonye. Kuva ijo game Mukombozi Derrick yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye byamukuye kuri performance nziza ariko muri Namungo Football Club mu gihe yaraguzwe n'umugo mu gihugu ca Tunisia, ariko byanka ku kanyu anabura n'amadokima agiye atandukanye, anatakaza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Today rero ni Derrick agarutse mu Nserukira Gihugu ahawe ubutumwa bwo kuvuga ngo nayandi mahirwe kuri wewe, nayandi mahirwe kuri wewe, urashobora kwitwara neza mu Nserukira Gihugu. Muribuka ko numwe mu bakinyi Intamba Murugamba zarondeye akiri muri Nkana Football Club mu gihugu ca Zambia. Ndibuka ko ico gihe atarakina mu Nserukira Gihugu rukino na rumwe yakina kuri godiyo yiwe hariko idarapo ry'u Burundi. Kimwe mu bintu vyerekana yuko yifuza gukinira Intamba Murugamba. Barongeye rero baramutumye ko numwe mu baxial nabonye bazi gutera amakuvra, bazi gusinda, ariko munibuke ko yaciye muri Premier League mu gutwara Rukinzo Football Club. Bukuru Keita n'umukinyi wa Aigle Noir akiri muto yitanga cyane, afise taille ko bwanje nta nkeka mfise muri best 11 bo mwaka abwirizwa kuzamwo ku ruhande rwo kuzibera ku nimero 6. Dukunze kuba tubivuga ku mugabane wa Buraya tukavuga ngo hari ba Ryan Gravenberch mu mugwa wa Liverpool, hari ba Vitinha mu mugwa wa Paris Saint-Germain. Mugabe iyo tugeze kuri Caicedo wa Chelsea yakinishijwe inkino zose. Umugwa wa Chelsea witwe ko wakinye atangura ku nimero 6 canka agatangura ku zindi mpande. Caicedo tumwumva nk'undi muntu. Uyu muhungu je no mugeranya na Caicedo ntabwo ari umukinyi w'imyaka myinshi, mugabo n'umukinyi mu buto bwiwe amaze kwerekana ico ashoboye kugeza yaho akonvenka abamenyereza bose bo kwisi, imigwi yose yo kwisi, ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru. Umukunzi wa Chelsea no gutaba umukunzi wa Chelsea ubuvuga ngo hari the best midfielder, azibira best defender, ashobora wanashimwa no gukinishwa nk'umu right back cyangwa nk'umu left back, akemera kajayo bivanye no bwitange bwiwe. Nuno musore yitwa Bukuru Keita mu gihugu cy'u Burundi. Aigle Noir yatsinzwe bisaba yuko iza kugira remontada. Bukuru Keita abwirizwa kugira uruhara rukomeye cyane. Aigle Noir bisaba yuko izigama intsinzi, Bukuru Keita abwirizwa kugira uruhara rukomeye cyane. Noneho rero ni numwe mu bakinyi dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku kintu kijanye na mentally, ku kintu kijanye no gutegura abandi bakinyi mu mutwe, ku kintu kijanye na winning spirit, ku kintu kijanye no kwerekana indangagaciro, les valeurs sur terrain. Bukuru Keita za mu bakinyi ba mbere dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndibuka ko nigeze kuba muri collab ihezo ko atamutumwe ko ndetse ko tugeze kuzana sije turavuga tuti mbega uno munsi nimba baruco bariko baragenda, nimba uno munsi bafere bariko baragenda, nimba uno munsi ko turabara stability hagati mu kibuga, ni n'umukinyi wanashima bwana bahizi kuri Jimmy Bukuru Keita ndetse meme no kuri Etienne rimwe yaraza gakinishwa muri axe kavuga ati ku myaka afise taya afise projet arimwo uburyo basamaze kuba ngo yumva kuco no kwita vestiaire ya equipe nationale. Numwe mu bakinyi uno musi umumenyereza wese yotegerezwa kuraba ngo mbega apara ngo mbega no mutumako, mbega hari hoho arashobora kumuha ivyo equipe nationale bimukeneye ko. Bukuru ari muri equipe igira projet nziza kandi projet fatika isomeka, buri muntu wese ushobora kuyipresenta akayumva. Ikirenze no kuri ivyo, uyu munsi agira amahirwe yo kuba ari kumwe n'umumenyereza azi ico kuba umukinyi wa equipe nationale bisaba. Ni Jimmy Ndayizeye yarabaye umumenyereza wa equipe nationale, yarabaye umumenyereza atwara ibikombe, uyu munsi atwaye igikombe ari kumwe na equipe ya Aigle Noir. Arazi ngo nimba uri Bukuru Keita equipe nationale maze kwerekana ko ikenera umunsi ku munsi,
tugukeneye mwibi tugukoresha uku kugira ngo equipe nationale izokuronkemwo ivyo yifuza. Nimba uyu munsi dushobora kubona Bukuru Keita akina nimero 6 nziza, Bukuru Keita akina muri axe neza, nuko hari uruhara rwaho ari bariko baramufasha n'uruhara rwiwe nka Bukuru Keita ariko arifasha. Ibi bibiri iyo biteranye bivyara ubwiza bw'igitangaza ku mukinyi. Bimwe ariko aravuga kuri Kaisedo, n'umukinyi ushobora gukoresha muri axe uwo munsi akaguha umusaruro, wamubwira ngo egera imbere nkinire nimero 6 akazikina, wanamubwira ngo genda ufashe kuri kabiri, naze kwiramanta ngo je ngo ndumukinya akina hagati mu kibuga akagenda agatanga izo service. Izi ni zimwe muri characteristics zerekana umukinyi mwiza akomeye yotanga vyinshi bishoboka, na cagihe mwari mumutegereje ko bikimwe mukabona tanze umusaruro w'ibirenze ivyo mwari mwiyumvira. Biba biryoshe iyo ufise muri squad umukinyi uvuga ngo sindi buze gukora remplacement ariko ndaza kumuhindura poste, atanga ibirenze ivyo yari karatanga kandi atavuye mu kibuga. Nkena abakinyi rero biba bigoye kugira ngo tuzobone atamumenyereza n'umwe atamwifuza kumutunga muri club. Niyo mpamvu uyu munsi Jimmy yarahara akamura bakavuga ngo n'umukinyi Etienne ndayiragije akamura bavuga ngo uyategezwa kumfasha. Uyu munsi nasangwa Patrick aramura bakamumbona mu cirore c'abakinyi akeneye muri equipe nationale. Yes, woni Bukuru Keita izajya jana himana wewe nyene muri equipe ya Grenoble Fighters. Inshuro ya mbere atumwe ko inyuma y'ibihe byiza agize muri Primus League Burundi ndetse no gutwara icyo kw'igikombe cya Primus League Burundi. Nimwe mu makino ngo n'iri higanwa ryacu barimenyereye, wanashima no musi kimwe mu bikorwa bishobora kuba vyorohera sangwa Patrick kubera ko icegera ciwe ni Jimmy ari mu vyegira vyiwe shaka ko imworohera gukurikirana bano basore b'abarundi. Ubwo hari ibiharuro vyiza binashoboka byavugiye no musore bitwa Jana Imana kuza muri equipe nationale mu nteguro za Sangwa Patrick. Ni umukinyi mwiza cyane. Ni numwe mu bakinyi wanashima batagiye bavugwa cyane, akoshimira abantu bamwe bavuga bati ntitwaba tutariko turateze imbere umupira w'amakuru hano mu gihugu cy'u Burundi. Mw'abantu mwe umugabo yitwa Afanderaja nabo bari kumwe, equipe yitwa Grenoble Fondation Pax ndetse na Mutama Reveriano Ndikuriyo. Aba bantu barafise uruhara runini mu iterambere ry'umupira w'amakuru hano mu gihugu cy'u Burundi. Siricyo tuvuze canke Nicolas Kanyamukenke, dushiremwo Afanderaja bucana. Twamenyanye 2022 bishira 2023 mu mugwi witwa Vitaro Football Club. Ico gihe yaraje muri Vitaro ariko abanje kuva mu Rumonge. Ico gihe yarari kumwe na ba Vincent Barungitse. Vincent Barungitse no havuye agenda muri Message Ngozi. Vincent Barungitse ntigeze aronka umwanya kubera ko yari guca hari Musore Prince akongera akaba n'abandi bakinyi. Kivuze ngo Vitaro yifuza umukinyi asa n'office experience n'umukinyi akiri muto ariwe Musore Prince. Acagirirwa amahigwe we kubera yarakinisha ukuryo acaronka ahashobora guca ku nimero 2 mu mugwi witwa Vitaro Football Club. Ico gihe ari kumwe no mugwi witwa Vitaro Football Club baje muri Big 4, equipe yaje muri Big 4 wari umwaka we wa mbere ari kumwe na Paris yari Vitaro yababishaza Chris Nedi, bava muri Big 4 bongera bagarukira demi finale ya Coupe du Président. Ico gihe yarareftinze aramera nk'usubiye inyuma, arava mu gihugu cy'u Burundi gato araza kuba agaruka mu mugwi wa Grenoble Fighters muri sezo yiwe ari kumwe n'aba ba Vivier Bahati yaje kuba hamusanga mu mugwi witwa Grenoble Fighters. Yaragize ikibazo mu ntango z'umwaka, yarafise akabazo k'imvune ariko akabazo k'imvune kagenda gahera gahoro.
umuntu azi Janez arazi yuko ari umukinyi adatinya, arazi yuko ari umukinyi mu bijanye no kudugana imipira idugana neza, ni umwe mu bakinyi bazi gukinira ku murongo, ni umwe mu bakinyi bashoboye gutera amatakle, ni umwe mu bakinyi bazi kuzibira ama espace. Ariko ejo bundi naganira na mugenzi wanje umumenyesha makuru Nkundifura Fefe Freri aravuga ngo Jean ni umukinyi mwiza pe, ariko nk'ibisanzwe ari mu gihugu cy'u Burundi turabuze babakinyi baca ku ruhande batera amasantre. Ivyo navyo ni ibintu umumenyereza ashobora kuremamwo umukinyi akamubwira ati bivanye na je nifuza gukina, bivanye n'ivyo nifuza gukina, ndifuza kunkorera ibi, ndifuza kunkorera ibi. Iri sifi gusa yuko umukinyi aba afise ca kintu twita precision, aba afise ca kintu uvuga ngo ndafise igipimo ku kuguru, ndatera umupira ndi ku ruhande ndawutere kwa Edicris uhagire neza. Ntabwo ari wa mukinyi muremure cyane, ariko ni wa mukinyi azi gukoresha ukungene areha. Numwe mu bakinyi babangutse mu maguru, kubona rero yatumwe ko mu Nserukira Gihugu ntawe uvuga ngo nta biharuro vyamuvugiye. Nk'inkino za nyuma mu mugwa Noir de Fighters, numwe mu bakinyi bigenjeje neza, berekanye urwego rudasanzwe. Nkunda ukuntu novuga ngo shampiyona iri gukurikiranwa n'abari kuyikurikirana, novuga ngo bagashingira intahe bamwe mu bakinyi bamwe baba bariko baritwara neza. Rero ndemeza neza ko Jean ku ruhande rw'inimero 2 uravye abazikina ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'umwe mu bakinyi bigenjeje neza cyane. Ubwo Abdurazak nibiri icoro ya mbere gutumwa kuri Jean Nahimana, si vya bindi nyene tumenyereye iyo ekipe imaze kuba itwara shampiyona benshi bahindukiza y'amaso bakaja kuraba abakinyi baba bari mu bihe vyiza, ugasanga umukinyi novuga ahawe ico tategeza kumva ico ahawe ico tategeza guhabwa ko atari bwagera. Ubwo kuri Jean Nahimana incuro ya mbere, kuko kuri Bukuru Keta wese incuro ya mbere wabaye comeback bivanye n'uburyo ubu yatumwe ko kenshi. Ubwo si kubera Noir itwaye igikombe kugira ngo niwe mukinyi arenze cyane dufise muri Primus League aca ku mpande ku nimero zibe. Sino bifata nko kuba arenze, ariko nkundire ngaruka inyuma gato harakana navuze ngo hari ukuntu Bukuru uyu mwaka afashijwe cyane no kuba ari kumwe n'umumenyereza azi ico kuba muri equipe nationale bisaba. Uyu Jean si umukinya kinye saison yose muri equipe ya Aigle Noir, sivyo? Ni umukinya abonetse inkino nke muri equipe ya Aigle Noir, ariko yerekana urwego rutangaje gusumba bamutanguriye mu kibuga banakinye izo match nyinshi. Nimba umukinya ashobora kubona occasion y'imatch zitanu muri match 15 ziba zigize champion nakarorero, agaca prova gusumba wakinye match 10, nuko uwo mukinyi uramutse umuteguye vy'igihe kirekire yotanga ibirenze ivyo wiyumvira ko yoguha. Muri gahunda zo gukina z'uyu mugabo yitwa Sangwa Patrick, sinzi ngo azokina iyi system, ariko ico nzi nuko uyu muhungu yitwa Jean nimba ari ikintu azomufasha, ikintu bita kuzibira. Nimba ari ikintu azomufasha ni ikintu bita kuzibira. Nabonye hari ukuntu abamenyereza muri iyi minsi bariko barafata umuco wa 3-5-2. Muri 3 b'inyuma uramutse ufise mu mukinyi nka Jean ukigira abandi baza gukina Croix, ufise umukinyi mwiza cyane uzi neza ko urwo ruhande rwawe rurinzwe. Ntanakekeranya ko ishobora kuba imwe mu mpamvu ikomeye uyu muhungu muri match nke akiniye equipe ya Aigle Noir uyu munsi ashobora kuba je muri equipe nationale kubwiyo karite. Kubwo bushobozi yerekanye ko hari benshi bakinye umwaka wose bakinye match 30, 25, 26, ariko we ku mwanya mutabonetse yerekanye vyinshi vyiza kurenza bamubanjije mu kibuga batanguye kubona uwo mwanya. Ico bita rero umukinya ari fort muri poste yiwe. Uti kuza muri equipe nationale ni
statistique ziwiwe nibaruro vyiza yagize biza kuba bihurana n'ubwiza bwa equipe itwara Primus League Burundi atubwo nimba kumutuma ko muri equipe nationale ku bwanyu nta kwenda kuba kuri muri ishwa yasangwa Mani Patrick n'abari ko muri staff technique nta kwenda na gutoya kurimo kwenda na gutoya kurimo l'expérience qui compte mais izajya Kanyamukenge Nicolas iragira avuze iki muri equipe nationale ni iteka kuri Primus League ejo bundi Engminson niwe yavuga ngo nimwandikiye ko ndi legende wa Tottenham genda mwandikiye ko Engminson ari we muntu wa mbere anezerewe ku isi muri uwo mwanya kubona Kanyamukenge atumwe ko mu guserukira Gihugu ni iteka kuri champion ni iteka kuri Primus League uyu n'umusore yavuye mu Kinama n'umusore yavuye mu mugwi witwa Miracle umugwi muto umugwi wavuye mwabagira umukisha Jean Claude Musausa uyu n'umusore akinye Primus League igihe kirekire n'umusore yatwaye Coupe du President batsinda Bomamuru n'umusore yabonye byinshi bigiye bitandukanye mu mugwi wa Aigle Noir de Fighters n'umusore yagwanye ko Aigle Noir de Fighters noneho n'umwe mu bakinyi uri kuratanga amanota ku 10 uvuga ngo ndamuhe DC ndamuha 10 ku 10 canke mukure ko edimi mukure kinota rimwe nze kumuha 9 ku 10 iri rimwe riraciye kukiriravuye kuki katitsinze katatsindishije kata maruje kata majone kata birenze byinshi yagiye ahabwa ko discipline ku yeri yose ko physical ari fit ko kapitene muri Aigle Noir yahawe abubereye iki ukabona byinshi ukabona ko nimba Aigle Noir yatwaye igikombe uno mwaka harimo uruhara rwa Kanyamukenge Nicolas yanabaye muri projet Aigle Noir yego kuva kera urabize ujya gutwara Primus League na projet barimo no munsi yego vers 2020 siyo projet barimo Aigle Noir bari muri projet yo gura abakinyi zaba bakaje za Kongo bakagura nk'abandi cyangwa se bakagura abakinyi bafite experience nako vuye mu yindi migwi mugabo hageze ko Aigle Noir hindura projet benshi barabiruka bwa tuko biri kose mugabo n'umusore urabizi ko no mwaka weze navuze ko shaka kuzoka mwino equipe ariko Jima cinjira muri Aigle Noir yabaye umuntu wa mbere atangura kuganiriza mbwa tuko biri kose hari ikintu mvise gukora muri Aigle Noir kandi kanyiza wikora turi kuba rero je ku bwanje mbona ko uwitwa Iragi Kanyamukenge yatumwe ko abikwiriye ibiharuro byaramuvugiye nta ninke kamfise iragaraze ko yitwara neza mu guserukira Gihugu hari amakengo ufise kuri Kanyamukenge bwana Abdul gutuma ko muri equipe nationale oya nta makenga kuko byari bikwiye muri champion uyu mwaka twabonye aba defenseur benshi beza axial benshi beza ariko batashikanye ubwiza bwa Kanyamukenge hari igihe tuvuga ngo iki kintu ni ciza atari iki naco ni ciza cyane ako ka cyane rero kuri Kanyamukenge uyu mwaka muri equipe ya Aigle Noir dushatse twogashira ko paraporo yindi myaka twabonye abaxiale beza muri za Flambeau du Centre tuna abaxiale beza muri equipe nka za Musongati ariko uyu we ubwiza bwiwe bwabaye agahebuza kubera iki kubera ko yabaye umukinyi ari present umwanya wose equipe yari mukeneye yagize iyo consistency muri make voilà yagize iyo consistency cyagihe bakina na equipe nka Masipiri yari wa mukinya afise ubwo bwo hejuru cyagihe bakinyera Bumamuru cyagihe bakinyera Flambeau du Centre canke Vitaro yari wa mukinyi still ari kuri gwagwego so mukinyi yagiye arakora tudeshe technique mu kibuga so mukinyi wo kuvuga ngo ibi nibi wo bikosora ikirenze kuri ivyo iyi experience ya championnat yo ngahi wacu arayifise ihagije ikwi niba umukinyi ashobora kuboneka muri equipe type yaranze umwaka kandi ari umwe mu beza bashize signature ku gikombe club yari karakinira yatwaye vyanse bikunze uwo mukinyi hari ica abamerita muri equipe nationale nukumuhamagara ukamuha ayo mahirwe kuvyerekanye ngaha ahaho uza gushika ku ruhegwego na cyane ko twabonye ko ari match
Uburundi bugiye gukina no kuvuga ngo aba bahari turaba urwego rwabo niki badufitiye niki boduha cagihe tugeza hakomeye. Ni Kanyamukenke Nicolas rero kapitene wa equipe ya Grenoir atwaye kino gikombe ari kumwe nino equipe bien sûr rero nawe yatumwe ko muri mu bakinyi bagiye kuba bakina zino nkino zibiri mugabo urutonde rwasohotse kwa gatanu finale ya Coupe du Président iri kwa gatandatu ariko habonetsemwo Dushime Olivier wa Flambeau du Centre. Si capitaine wabo. Ari mu bakapitene. Ari parmi capitaine. Ari parmi capitaine ba Flambeau du Centre. Capitaine official ni Asmana Miss. Izagiwe muri equipe nationale. Ntituri buvuge ngo muri Primus League Flambeau du Centre bagize umwaka mwiza nivyo rwasohotse bari muri finale mugabo bataranayitwara mugabiza kuba birangira ino Flambeau du Centre batwaye finale ya Coupe du Président mugabo kuza muri equipe nationale kuri Dushime Olivier ubwoho baba bisunze iki kumuzana mu gihe twabonye equipe ya Flambeau du Centre equipe yagize itagize consistency muri Primus League Burundi no mwaka uheze edi nkundire tuvugane kuri kino kintu ubwo n'abantu bangahe bitaho kuvuga ati reka turabe inkino za Flambeau du Centre aha mu gihugu cy'u Burundi ntibake cyane Flambeau ntiri kuriya mwanya wa gatandatu ngo nuko yakinye nabi Flambeau uravye imatch zo muri Primus League batanguye gusinda bakagombogwa nizo nyinshi Yego Flambeau iri mu ma equipe atatu yateye mu izamu rya Mukeba biranga icisha inyuma canke iratumbereza biranga Flambeau iri mu ma equipe atatu nga mu gihugu cy'u Burundi yo barakoze possession irenze izindi Flambeau iri mu ma equipe nga mu gihugu cy'u Burundi ifise abakinyi benshi kandi muri abo vuga uti ku rugero rwa Primus League buri mukinyi wese arafise ico yo kwereka nimi buri uruja kubiraba equipe yakinyi cyitwa Primus League arakuntu yahindutse gato muri Coupe du Président nko ku munsi wa final sinzi umuntu nabajijeho mu Flambeau nti muza gutanguza abandi tibayizi equipe niri nyene uzi on change pas l'équipe qui gagne ati equipe maze gidusindira kuva kuri Aigle Noir ni muyireke yibanire hari ico yamaze kutwereka kumbure nibo 11 ba Dodi beza usubije ibihe inyuma nabakinyi bake ngaha mu gihugu cy'u Burundi boba bafise ibiharuro vyiza nk'ivya Olivier mu mutima wa defense niba tuvuga ko umukinyi mwiza yarakwiye kurindira yihanganye muri champion cyari cyo gihe ca Olivier Dushime tagwa karorero Olivier Dushime kuri platoon yakabaye kuba ari karagundagurana n'abitwa ba Rufani Ramos bagiye mu Rwanda bamugwa Marine kuri platoon uyu musore azwi ku izina rya Olivier Dushime yakabaye kuba ari karagundagurana n'abitwa bakashindi Joseph kuri platoon yakabaye kuba ari karagundagurana n'abitwa ba Isa kuri platoon yakabaye kuba ari karagundagurana n'abandi bagiye batandukanye mugabo arafise icyo abarusha Olivier Dushime yinjira mu mugwi yinjira yasohotse inshuro zibiri ari kumwe na Message Ngozi kivuze ngo hari bikombe bibiri Message Ngozi yatwaye bari kumwe nyuma yo gutwara Primus League zigera kuri zibiri bari kumwe na Message Ngozi Olivier Dushime 2021-2022 equipe yitwa Flambeau du Centre yaramurondeye biza kuba vyanga umwaka wa 2022-2023 equipe izwi ku izina rya Flambeau du Centre
2021-2022 ekipe yitwa Flambeau du Centre iramuronka, imaze kumuronka itwara Primus League. Flambeau du Centre atwaye iriya Primus League. Ugerageje kuraba uruhara rwa Olivier Dushime waragaragaye cyane, haba mu bijanye n'amarorance, haba mu bijanye nuko Isa yaravuye muri Flambeau du Centre cyangwa ataragikinishwa muri Flambeau du Centre. Nivyo gwego rwa Beni rwarabanje rurasubira inyuma gato, ariko ibaza nimba Beni yo kwicarikwa wewe ugakina, nubwo busolisio ari yuko Beni yakinana na Olivier Dushime bagakinana ari babiri, iyi Flambeau du Centre igeze ku musaruro ku musaruro wa Coupe du President. Niba mwibuka Beni irakoze muri finali ya Coupe du President irangiye yari kuri bando touche. Olivier Dushime yari mu kibuga. Flambeau du Centre yari yaje muri Big Four. Olivier Dushime aho hose yari ari mu kibuga. Olivier Dushime yararose offre yo ku mugabane wa Buraya. Uwambaza uti ahantu vyapfiriye nta wonzi. Muga Olivier Dushime akina Primus League hano yararose umugo ku mugabane wa Buraya, badiringa bumvikana vyose sinzi aho vyapfiriye. Kivuze ngo uyu munsi ushobora kuba ukunze umukobwa yitwa Penina, wewe ukaba witwa Jedeo. Penina wanashimuka mushikana mu rugo, hahandi uvuga uti vyaraheze. Muga akaba ari umusore yitwa Abdul, amubona Penina atiyumvishe yuko Penina yubakanye na Jedeo. Uko Penina ahuye na Abdul amubwira turi mwiza. Penina ati narubatse. Uri mwiza cyane. Ivyo kuba warubatse ivyo je ntavyo bimbwiye. Umusore yitwa Olivier yabaye mwiza muri Primus League, abaho yihanganye, ariko hariho nabandi bagiye batumwa ko mu Nserukira Gihugu tubivuge. Wanashima Olivier ameze neza, ngo Olivier arakwiye gutumwa ko mugabe ico gihe ntiyatumwe ko. Uyu munsi rero Flambeau ibaye iya gatandatu muri Primus League Burundi, itwaye Coupe du President. Ni ekipe igiye kuduserukira muri CAF Confederation Cup. Eske Olivier Dushime niwe MVP muri Flambeau du Centre jusqu'à maintenant? Biragoranye, sindavyibaza canke vyogorana. Mugabo kubera ko ya experience yagiye avugwako, kwa kuntu yihangana ntavuga ati ngiye muri Muhazi, kuko muri Muhazi yari kugenda. Kwa kuntu yihanga akavuga ati reka mbandanye nkina ma match menshi muri Primus League, n'uwo mwanya akawuhabwa. Atasiyo bano bakinyi bashobora kuza mu Nserukira Gihugu ugasanga sero na filozofi ziri mu Nserukira Gihugu, uwo mukinyi baramugoroye ahisa bandanye. Ikindi n'abakinyi bake bari gukina muri Axe mu gihugu cy'u Burundi bafise ukuguru kwibafu gukaze. Olivier Dushime ashobora gukinisha ukuguru kwibafu, ashobora gukinisha no kuguru kw'iburyo. Ikindi taye ya Olivier Dushime uko biri kose iramuvugira, kuko n'abakinyi bake bo ngaha muri Primus League bafise taye nk'iya Olivier Dushime. Ivyo bikatwibutsa mbega witwa Valerie Nahayo yinjiye mu Nserukira Gihugu gute. Valerie Nahayo yagize Rigel muri championnat kandi akiri moto 2003-2004. Umugwi witwa Muzinga Football Club wari umeze neza, surtout ko baruka gutwarana championnat. Uyu mugwi witwa Muzinga Football Club userukira igihugu uja South Africa. Valerie baramubona akiri muto. Valerie ne twovuga ngo yari gihangange muri Primus League, kuko no mugwa Muzinga wari wamuzanye muri bwa buryo bwa detection de talent. Wari wamuzanye muri bwa buryo bwo kuvuga ngo reka dutembere. Valerie bamusanze ari karakinira kuri Centre Jeune. Bararaba bavuga ngo ntabwo kwiye gukina basket na football urayishoboye, kuko numwe mu bagabo bakunda urukino rwitwa basket cyane bakiri bato. Aho ngo nuze muri Muzinga tuzogufasha, tuzofashanya kumbura ibintu bizogenda neza. Valerie amaze kugira mu Nserukira Gihugu ntigeze asubira kuhasoka. Uyu munsi wanashima afatwa nk'umurejande wa equipe nationale. Aba bakinyi rero baba barihanganye bakihanganira muri Primus League, ubona yuko bafise akantu ka potentiel muri bo. Hari igihe batumwa ko mu Nserukira Gihugu ugasanga nabo ntibahasohotse. Olivier Dushime ari muri abo bakinyi. Uyu munsi tuvuze abakinyi bakina muri Axe, abakinyi b'Abaxia bitwa ko bakomeye mu gihugu cy'u Burundi.
hariho Ndoriyobija Eric wa Bumamuru, hariho Olivier Dushime, hariho Nahimana Mose captain wa Interstar, hakongera hakabaho uyu Kanyamukenge Nicolas Iragi, hakongera hakabaho Michel Ndongeje ariya muri Ngozi City, n'abandi bakinyi benshi bagiye batandukanye harimo na Olivier Dushime. Ugerageje kuraba experience Olivier Dushime wanashima yirusha Kanyamukenge. Ikintu Kanyamukenge acarusha Olivier nuko Kanyamukenge yabaye stable kurusha Olivier. Olivier avuye mu Rumonge yisanze Ingozi, avuye Ingozi yisanze Igitega. Mugabo Nikora avuye Miracle, équipe de la 3e division, équipe de la 4e division, yisanze muri Aigle Noir de Fighters, arahadugiye abaye umukinyi w'igihangange, anabaye captain. Hari stability ibiri muri Kanyamukenge itari muri Olivier. Olivier barawe n'abamenyereza benshi bagiye batandukanye kandi mu mugwi utandukanye, Nikora abarawe n'abamenyereza batandukanye ariko mu mugwi umwe. Rero kuvuga ngo aba ba axiare babiri niba batumwe ko harimo umwe yarameze neza cyane uno mwaka yitwa Ndoriyobija Eric, nawe bimusaba nk'umwaka uza kongera gukora cyane wanashima n'undi mwaka kugira ngo agirirwe icizere. Mugabo ni kakandi experience yavuzwe kuri Doni ntibahezwa, mbega imeze gute mu guserukira Gihugu. Experience yavuzwe kuri Olivier Dushime, mbega ivuze iki mu guserukira Gihugu. Ibiharuro byiza bya Kanyamukenge Nicolas biravuze iki. Uwo mukinyi atavuzwe cyane ariko afise ikintu muri we, atavuzwe ku rwego rw'abadigidigi yitwa Nahimana Ja, mbega ari ku rwego uruhe mu maso yanje. Kuko staff y'Intamba mu Rugamba irimwo abagabo bagiye batandukanye, ashobora kugupimira umukinyi akavuga ati uyu muri ya projet d'office arashobora gufitinga nitwa mutakaza. Nibaza ko abantu bari kubona uwitwa Olivier rabataye yuno musore naciye mbona uravye Kanyamukenge Nicolas Iragi, ukacura abatayi wiwe ukaraba na taya Olivier Dushimwe. Ubwo kumengo muri defense hari kindi kintu bagomba gutegura muri equipe nationale. Niko bimeze. Erega nivyo nako. Ugereje kuraba nivyo twaratunze ba Rucu na ba Fere. Ugereje kuraba duo ya Rucu na Fere avec taille zabo. Kacura Kanyamukenge Nicolas Iragi na Dushime. Ukajuka shiramwo ba Mukombozi Derrick. Ko ndibaza ko naho Mukombozi Derrick atari yaramaze imisi adatumwa ko numwe mu bakinyi b'inyuma muri imyaka 4-5 muri equipe nationale, twabona ko ashobora kuza agira iki aza kwakombra vide cyo kuzosigwa numwe muri aba basore Ruco canke Seferi. Mugabo warabataye wiwe nataye abantu bazoba bahavuye kabona biri different. Très technique vraiment Derek Mukombozi. Physique atari kirenga mugabo umuse. Mugabo taye iri ampe hasi gusumbiyo twari dufite kwacuraba rero Kanyamukenge uyu Patrick Azanyeja ukacura Kanyamukenge Nicolas, reka mukantu ave tumurabira ifoto ya Kanyamukenge Nicolas hamwe na Tayuno mu dusore bitwa Dushime Olivier. Ubwo nta kintu mubona bwana buduruki gutegwa muri equipe nationale kijanye n'abasubirizi baruca na Fere. Deja umwanya mwiza wo gutegura ugusubiriza bajya bagabo. Reka mvuge ko aruye ariko ucerewe ko gato. Ucerewe ko gato kubera iki? Vyari bigoye kubona abakinyi bashobora gukina nk'abajya bagabo kandi kuri taye isa n'iyigonvye guhura nabo. Tuvyemeranye muri iyi poste turiko turavuga ikintu citwa taye kirakonta. Kirafasha abakinyi benshi. Nimba dushobora kubona Olivier kuri iyi taye, tukashobora kubona Iragi kuri iyi taye, tukabona abagabo bariko baragomba gusubiriza taye bafise, nuko barabibona neza ko uyu munsi turabafise none ejo tuzoba tukibafise. Ico ni kibazo ca mbere. Ikigira kabiri, naho batobasubirira complètement n'imiburi basi bogerageza gutanga
vyinshi bishoboka kuri bo par rapport y'ivyo bari bahari bariko baratanga. Hahandi tuzovuga ngo Christophe turamubuza, ariko kubera ko adahari turafise Olivier, nta kibazo dufise. Nduwarugira abaye adahari dufise Kanyamukenge, uyu Nduwari we wese yoza agakina. Nibisigura ko ariko aragerageza kuraba akavuga ngo eske nkwiye gutunga ekipe igizwe n'abakinyi 16 canke 17 gusa, pourquoi pas ntogira ekipe y'abakinyi 22 kandi bose bari capable yo gukina. Acavuga ngo umwanya mwiza ari wo kubona ko bahari bashoboye gukina n'uyu nikimenya amenya. Reka mpere mu baroko bumaze kubona neza ko banyeretse ko ibi babishoboye. Attention kuri aba bakinyi babonye amahirwe ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri muri equipe nationale. Iyo ari umukinyi akomeye kandi azi neza ikintu ashaka, akoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo uwo mwanya ntawutakaza. Ivyo twabonye ko witwa Bukuru Keita cyane. Twagarutse rero kuri abo bakinyi muti habaye shwa nziza kuri abo bakinyi bashika kuri bane. Mbere wanashima reka dufate batatu kuko ni nabo basari nk'abashasha muri ino equipe nationale, ko Bukuru Keita wewe numwe mu bakinyi na muri equipe nationale ari muri projet long terme ya equipe nationale. Ariko Kanyamukenge Nicolas kumuzana l'experience, dushima Olivier kumuzana l'experience, wanashima gacongera ko na Jana Himara ni mvango ni experience kuko ntabwo ari umukinyi muri yatwaye Primus League muri ya projet y'abana ba Aigle Noir. Erega sumukinyi avuye muri Mososho, havuye muri Vitas, umukinyi avuye muri Masipi. Bako mu myaka 2 kurikirana Jana Himara twaye Primus League Burundi, akinyuma equipe abiri meza ashobora kuma Primus League Burundi. Yabaye shwa nziza bwana bahizi ugereje kuraba kuri kwa kinyi twatunze no mwaka muri Primus League cicere makinyi binyuma nabibagiwe. Reka mbivuge ni jambere umumenyereza wo mu Nserukira Gihugu atumye ko abakinyi barenga babiri bo muri Primus League, abantu kabona yuko bari basa n'ababihurije ko basa n'ababihurije ko barabyumva nyene ko akoze ikintu basa n'ababihurije ko. Je nakubwije ukuri habaye imurika ridasanzwe iyo akaba Olivier dushime mwebwe mutavyutse twebwe tutavyutse abandi batavyutse. Olivier dushime byari bigoye kagaragara muri ino liste kubera ko twagumye dutakaza caka indi nyene mukinyi afise experience tugahendwa n'ibiharuro na statistique. Nyamara je narababwiye igitsindo citwa igitsindo burya Magwaya niwe yabivuze. Iri jambo ni filozofi. Magwaya muri cagi yari karitsinda baramubajije ati Magwaya VP ati nitsinda dutsinda badutsinda nitsinda dutsinda badutsinda igitsindo n'igitsindo. The goal is the Yoza tigitsindo ni gitsindo. Nsinda mwiza mujya ni nayo mpamvu. Ya Degeya. Ni nayo mpamvu. Ni nayo mpamvu. Urumva? Ni nayo mpamvu. Umuntu ashobora kuvuga ngo kiriya gitsindo cya Jamari. Ni gitsindo kuri Flambeau du Centre. Mugabo. Jamari bikamukorako. Igitsindo ni gitsindo mugabo bikamukorako. Edeni bibona yatsinze igitsindo n'igitsindo kubera ivyo bitsindo ca tumwita meilleur buteur cyane. Darcy yatsinze kubera ivyo bitsindo ca tumwita deuxième meilleur buteur. Tugaruka rero no kwaba bakinyi binyuma iyo abatwari dufise nta kuma katwereka ibiharuro umukinyi aba yaragize buri mwaka. Umusore yitwa Olivier, umusore yitwa Kanyamukenge Iragi. Ndazi yuko no musa abarundi baba banejerejwe n'ivyo batanze muri champion. Rero muri champion dufise abakinyi nka 43 canke na 2 namwe mparura bigenjeje neza. Kivuza ngo uwo bashira muri classe zigiye zitandukanye ukavuga uti nderiyo bija Eric yoja mu Nserukira Gihugu. Nka kuriya Dean Hodgson yatumwe ko mu Nserukira Gihugu wa Espagne Yakubu Uwimana yoja mu Nserukira Gihugu. Olivier Dushime bakabaye kuba babangira ahubwo akabanza akaja kurondera mu ndi mugukirurutse muri Flambeau du Centre agumye kuri gwagwega kaza mu Nserukira Gihugu siko.
umunyezamu Daniel kavuga ngo yarakwiye kuzama mu guserukira Gihugu meme naba bahezwa kavuga uti baza dinoko hamukaje no kuri class ya kabiri hano uvuga ngo uyu mukinyi rero kwa kundi Brian Zaragoza yigenza neza mu mugwi muto wo muri La Liga Bayern gahita ivuga ngo Brian Zaragoza nuze tukugerageze hari umukivongo nimba ari signifique yova muri Ngozi City akaduga gato nko muri Aigle Noir hari ikintu vyomufasha hari umukishovongo kugira ngo azobe mwiza nuko mu mukuru ariya kwa Deira yari nkuko bakagayo bavuye muri deuxième division bakisanga muri Olympique Star ugwego gwabo rwahita rukaduka rero nabakinyi hafi 43-42 ubona yuko umwe wese nibiharuro yagize wogenda ugira iki wogenda uvuga utu wakwiye kuja mu guserukira Gihugu wakwiye kuva akajaha wakwiye gukora iki mugaba batumwe ko barabikwiye abo nibo bakinyi novuga ngo bakina mu kibuga hagati novuga ngo waje ko batumwa ko uretse ko yongere ko izina rya Juno mugabo bita ntibahezwa Diodoni anizera ko hano none ndakubaza ngo mbe ni shwaziza kuri ndibaza kuri umwe mu banyezamu Patrick Kumengo nako Abdul Kumengo ni hano sangwa nabo bari kumwe basa nk'abakuse swata gutuma ko ntibahezwa Diodoni si swata ni mwiza pe ni mwiza baye muri equipe nziza afashije equipe gushika ku mukino wa nyuma atwara n'igikombe imyaka itari mike muri championnat gerageza kwerekana ko ari ku rwego rwiza ariko mwabantu ako kano kariko twemeranye ko equipe ya Musonga tirafise umunyezamu Daniel yego ntibahezwa Diodone ni mwiza statistique ziramuvugira nshuro yabaye preza ku marandeva akomeye nayo yoroshe ziramuvugira ariko Hakizimana mbona ari we yarakwiye kuba afise aya mahigwe ku duce duke gusuma umugabo yitwa ntibahezwa Diodone kumaviye Daniel ubona ko hari icyo afise muri equipe nationale gikeneye gusumba uko icyo sangwa mani Patrick na staff we babonye muri ntibahezwa Diodone l'experience ntibahezwa Diodone yatwaye no Primus League ari kumwe na Framboni Centre yashise muri finale zirenze zitatu ari kumwe na Framboni Centre ntibahezwa Diodone yatwaye Coupe du Président ari mu izamu rya Framboni Centre ntibahezwa Diodone azi uburyo gukina à l'extérieur bivuze l'experience uko twayivuze ki compte ubwo nigiki Daniel ubona ko kiri muri dene kitari muri ntibahezwa bwana Abdul sikidasanzwe cyane kuko nabihereye ko mvuga nti bose n'abanyezamu beza ariko hari warakwiye amahigwe pourcentage duke cyane gusumba tubanze twemeranye ko aho ikintu kiriko kiragerageza gukogwa no kuraba ko n'imiburi buri dushobora kuba dufise abakinyi bashobora gutanga ibingana canke ibisumba gato ivyabo dusanzwe dufise bafise atanga nimba dushobora kubona Rukundo Nezime na Jonathan Nahimana muri equipe nationale akaba ari bo buri munsi bahindagurikirwa ko numwe yongera ava kwa kazundi mugabo Jonathan Rukundo Nezime tukabona nibo baguma bagaruka munsi ku munsi pourquoi pas nimba twari dukeneye kuvuga ngo dukeneye kuraba ko nabandi bishobora gukunda simvuze ngo ntibahezwa Diodone asohoke muri equipe nationale ariko n'imiburi Rukundo Nezime cyangwa Jonathan atanga umwanya kuri uyu mwana wa Musongati reka ndamwita umwana ilevre hari ikintu dukunda kuvuga ngo experience ubushobozi biki n'ibiki reka turi mu nkino zo gutegura tugiye gutegura kandi gutegura harabamwe gutanga amahigwe ku badasanzwe bayafise si ari Rukundo Nezime ni mureka atanga uwo mwanya undi mwana azagerageze akine turabe na cyane ko rega ikipe ya polisi uyu mwaka nta kintu kidasanzwe twese
igihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe polisi tweretse. twe turi kuri ntibahezwa Dieudonne vya Rukundo Onezime twe tuvyihose. niwe mfatiye kuvuga ngo urukopa batari gutanga umwanya kundi munyegori w'umuroko akaba uyu mwana wa Musonga Eddie. turashobora guhindura from my classic sport. abantu bitwa abameneja bakazohora baza kuriha ngaha Samblak bakariha ndazi ko hari abantu benshi bari kudukurikirana bafata amajwi. naraye mbabajwe n'umuntu je nahora nizera mu bintu bijanye n'isoko ry'abakinyi hano mbonye ari karambesha kandi mbibona kubesha ubibona bigaragara. Mes chers amis, je maze gutembera igihugu c'u Burundi cose narakimaze. Ngiye mu Ruyigi, ngiye kubw'umupira w'amaguru, nagiye mu Rutana kubw'umupira w'amaguru, nagiye mu Cibitoke kubw'umupira w'amaguru, nagiye Ngozi, nagiye Gitega, nagiye Makamba, aho igihugu urumva cose narakimaze. nimba araho nari imfungurwa za mbere, nimba araho naraye, nimba ari byo nabonye, nimba arabo twavuganye twahujwe n'iki n'umupira w'amaguru. Ikintu ca mbere cisha football ngaha mu Burundi, ikintu ca mbere, ingwara ya mbere nk'uko uvuga ngo malaria nikiza kuko gihitana abantu benshi ku isi, ikintu gihitana umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abantu bita ba manager. aho wango jendi manager kubera ko nije akana kakiri gato ntushobora kugakura ngaho utampaye ibi nibi. N'abantu rero batazi citwa contrat national, contrat international, ntazi bijamwo. wewe ahubwo uvuga ngo mpa amafaranga, amahera gusa. Par exemple ku munsi w'ejo nahuye n'abantu bo mu Ruyigi ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ruyigi hari tara, simvuza ahantu iri canke nshima nzovuga ahantu iri. N'umwana yahevye amashuri. Uwo mwana yahevye amashuri mu Ruyigi yaciye mu maselekisiyo yagiye atandukanye, ariko bene kugira amaselekisiyo bagira gutya bakabaza bati none ujya mwana ntuwaye, ujya mwana nta n'ishuri, taza kuva ngaho aje gusomba imbaho, taraza umupira ariko nta bintu vyiwe nataha. Petit bateguye ikintu bita interscolaire mu misi heze, baha ama video yiwe bamushira mu banyeshuri atari umunyeshuri. Brother uziro na Rodinho adizwita kino mupira w'ugwego hejuru, tipe muremure ubona nyene neze kakiri moto. Shisha imipira abantu hejuru. Mwotegura turunwa mu Ruyigi, ariko mugeze demi finali murikora kuriwe kugira ngo murengane demi finali munatware turunwa. Amakuru ndayamenye kira bamuvise mu ntara ya Gitega, plito mu ntara ya Ruyigi. Nikora ku muntu umwe arambwira ati mu Ruyigi atotegura competition, atukababwira yuko uzobaho ibi nibi bizonatangwa biciye muri association. Ati ntupfurose n'umwana n'umwe ntibikunda. Ate wovuti muravanako baca bazi. Ndamaza nti none kubera iki biciye mwabo bategetsi nyene ayo maso ya FFB no batoza tabana bararushe, barakaswa, bazi baro. Agiraho yoduze nakagaca afata ngo ujya ni gwanje ngo ntumushire muri kerebe yawe, ngo numushira muri kerebe yawe uzoca unsinda, jewe ibyanje bizoca bihomba. Tabana weca bita muvuga ngo reka nje gukina umupira mu Kabande, reka nje gukina umupira mu Kibara, reka nje gukina umupira mu Kijumbujumbu. Mesherizami umupira w'amaguru mu gihugu c'u Burundi abantu barawukunda. Hari ahantu
sinabajije izina ryaho nariko ndavuga Igitega ku mugoroba w'ejo mbona ahantu mu kabande kumwe twakina kera hari abana bashinze amagori kabisa abana bakiri bato bari gukina umupira w'ikibangano mu mwonga kabisa bakajije ibintu ari sawa cane kandi ukabona yuko uwo mwonga ubona yuko abana bavuye mu mihana ya ruguru bakora ukefu none abafana ari nk'igihumbi kuraba umupira gusa w'abana bato mugujya mwana naduka akava muri bariya abandi bana hari undi muntu azoba mukeneye mw'inyungu ariko atomugeza muri Vitara tonamugeza muri Interstar uriya mwana akanyigirira hariya nyene mu ntara ntihagire ikintu na kimwe amufasha rero ivyo bintu nivyo nabonye bihambye umupira w'amaguru cane reka mbahe story rero ku kintu ca manager nako ndakubwira hari umuntu umwe igihe ejo nabajije ndamubaza kandi ndamukunda ndaramwubaha maze ni woma uruhusha nkaje kuvugana n'umukinyi yitwa naka ko Krebe kana kimurondera numva je sindi umuwacu sindi umuskuti mugabo ndiko ndaba umuskuti kuko sindatangura akazi siko donc nkora ntunguka gusa nka wa muntu azabakinyi kukubwira ati naka arashoboye situnga ibintu nabwiye Bumamuro yego nibaza azofa batavyibagiye kuri Jise umupira uriya muhunga kina urenze gukina nk'umu area gyoshobora gukina nimero 10 warabibonye di twabivuga muri classic sport z'imyaka ihetse gyoshobora gukina nimero 7 gyoshobora ariko muravyo ukamusuzugura nimbere equipe ngira ngo mugabo ba amakuru ufise Arteta asa n'uwisohokera muri Bumamuro Football Club wakaba bifitiye Jise Arteta yo guhangayikishije oya nibikunda usibye ko Arteta kina umupira w'abapapa hari ukuntu wifitiye Jise ari kuvuga ngo tuzoba turarondera ko niki n'uwundi singe kuvugana na wamukinyi urumva umuhagarara inyungu ziwe wamukinyi